gira amahoro bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu twese. Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Bakunzi bacu, uno munsi twaduze mu ntara ya Gitega, neza na neza turi muri Paroisse Cathedrale ya Mushasha. Turagiriwe ibakwe ryo kwakirwa na patiri mukuru w'iyo paroisse. None patiri, turabaha ikaze ngaha kuri no mbonesha kure yacu. Kaze muramutse abakunzi bino mbonesha kure, mwongere mu bidondore. Murakoze cyane, nakengurutse ikaze mu mpayi kandi ndaramukije amahoro ya Kristo umwami wacu abo bose badukurikiranira kuri no televiziyo yanyu. Murakoze cyane. Nitwa Patiri Methode Ntahondereye. Ego pati, murakoze kutwakira namwebwe ngaha muri Paroisse Cathedrale. Nimutuyagire, mwoba mumaze igihe kingana gute mu mabanga y'ubusacerdote? Je natuye mu mwaka w'ibihumbi 2003, murumva yuko imyaka iriko iraba 22 ndi muri iryo banga ry'ubusacerdote. Niko cyane. Mumaze igihe kingana gute muri kire wa Paroisse Cathedrale Mushasha? Sinkimenya kubivuga, mugabo imyaka yo yarahaciye, ndiko ndarenza, ndiko njira mu mwaka ugira 17. Ego, murakoze cyane. Pati, turiko turaraba iyi Paroisse ya Mushasha, umenga iragutse cyane, irimwo amakartier, igizwe n'amakartier ayahe? Mbeho Paroisse Mushasha yavutse ryari, yagiye irabaho gute? Paroisse Mushasha yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 932. Murumva si ya vuba. Mu myaka 7 tuzoheza duhimbaze yubile y'imyaka 100 Paroisse izoba imaze ivutse. Hanyuma Paroisse ikivuka ari Paroisse niniya cane, iraheze iravyara za Paroisse Makebuko, Rukundo, mbere na Kibumbu yakomotse muri no Paroisse ya Mushasha. Vuba bwa vuba yaragiye iravyara rero n'izo zindi za Paroisse Gihiza. Ubwa vuba yaribarutse Paroisse Bikinga. Ubu naho haherutse kuvuka Paroisse Nteguza ya Ntobwe. Mu minsi iza izoheza ibe Paroisse nayo nyene yigenga, mu kuvuga ntiyigeze bingumba. Paroisse Mushasha yagumye itera imbere, yagumye ivyara. Mu gihe ca none rero ikiregera kuguma mu gisagara, ikaba iri muri quartier ya Mushasha nyene, ariko nyene umuntu aravye aho dushika hose ubu hariho n'amaparuwasi matoyi, harimwo Mungwa, Ntobwe ubu isigaye yitwa Paroisse Nteguza. Izo zibiri ziri hamwe. Hanyuma naho ku Mushasha tutibagiye naho hafi twita Rutonde Buzukana. Ikaguma itera imbere kandi abakristu si bake, baraba 25,000 birenga gatoya. Ego cyane. Ubutumwa bwa Paroisse ya Mushasha mububona gute mugereranyije no kuba iriko iraguka, kuba ifise igice kitari gito c'abakristo bayikukira? Ubutumwa bwa Paroisse hirya turiko turaba mu gisagara gitera gikura, bene izina rigahinduka kikitwa umugwa mukuru w'igihugu. Birumvikana yuko ubutumwa buguma buba bwinshi, kuko n'abantu baheza bakaguma bahahurumbira, bakaza ari benshi. Rero uko kwemera gukura niko abakristu baguma bakenera vyinshi, bagasaba vyinshi bijanye n'amasakaramentu, inyigisho, inkuka z'imisa. Gusubiye ku masakaramentu
abagwaye bakeneye umusaserdoti abaraba aho bari ku musego, haguma hubakwa amavuriro aho hose uza wumva umugwayi yagize ati ndakeneye amasakaramentu, ugaheza ugasimba. Inkuka z'imisa zo guherekeza abitavye Imana kuva ku rupfu. Ivyo bikorwa vyose vy'ubutumwa biguma bigwira cane kuko abakristu baba ari benshi. None rero vyumvikana mbere yuko hano kuri katedrale haguma hakenerwa abasaserdoti benshi cane, kandi mbere bagishobora kunyaruka no kubangukira ubutumwa. Kandi turaheza tukagerageza aho tugeza, turaheza tukabikora uko dushobora, Umukama agadufasha. Naganze murakoze cyane Pati kuri uko kuntu musanzwe mutusabikanirije, musanzwe mutunganya ubutumwa, naho numva ko bitoroshe. Muti twobandanya dushishikara kwa ca gisabisho tuti Mukama dutabaze abasaserdoti benshi kandi beranda. Ego cyane. Mbere tukufatiye kuri ico nyene muriko muraraba umusaruro mu murima w'Umukama, mubona wagenze neza nkuko muvyipfuza muri rino ci riheze? Murakoze cyane. Uno mwaka birumvikana ku mwaka hama hatiwe abasaserdoti benshi batari bake tugereranije nko mu Burundi bwose. Muri diyoseze nkuru yacu ya Gitega ntihatiwe benshi, hatiwe 6 gusa. Twari tumenyereye usanga ariko haratirwa abasaserdoti bashika 10 n'abarenga. Abo rero nk'abo twaronse twavuga tuti ni bake, nabo batazokwigera bagwira, ariko abo babaye bakeyi cane kuko haragusanga naho ubukene buba buhari, hari abategerezwa kuja gufasha ubutumwa hirya no hino no hanze bagashikayo. Iyo haje bakeyi rero haraheza hakaba ikinogo. Nico gituma tuguma dusaba kugira ngo Umukama abandanye adutabaza abasaserdoti benshi kandi beranda. Inyota igumaho, izogumaho, ariko Umukama azogumana natwe turabizi. Ntazoreka umurima wiwe ngo ubure abakozi. Ego cyane. Twariko rero turavuga kuri uku kuntu igisagara kiriko kiraguka, hariko haragaragara iterambere ku murindi mbere udasanzwe, kuko ntara ya Gitega nkuko mwabivuze ni umugwa mukuru wa politike. Urasanga rero mu mugwa mukuru abantu benshi bahahurumbira. Iterambere nayo rije hari aho usanga rizananye n'ingeso nyinshi kandi atari nziza ku buzima bw'umukristo. Nk'abavyeyi b'umutima na akahe kajambo mwo yagira abakristo bariko baradukurikirana bari muri paroisse musanzwe murongoye, eka kumwe nabo mu bindi bisagara biriko biragaragaramwo iterambere bene iryo? Ico nohanura abakristo dufatiye ku bugene igisagara kirimo gikura, iterambere riguma ryongerekana, nuko twibuka ijambo Yesu Kristo atubwira ati tutari kumwe ntaco mwokwishoboza. None rero turavye ibintu biguma bizunguruka hirya no hino hafi yacu, nivyo kuri tugarutse ku Mukama tuzosanga twazimiye, abato n'abakuze. Imigenzo tutamenyereye irashobora kutujana kure tutazi nyene, no kuzimira ugasanga twazimiye, abantu bazimiye. Ni ngombwa rero ko abantu bose bagaruka kuri Yesu Kristo mu gisabisho, mu ijambo ryiwe, tukagira Imana yuko tubona yuko ahanyene mu gisagara usanga hariho imigwi myinshi ihamagarira abantu gusenga, inkuka z'imisa zo gusabira abantu babohoke kandi bakire. Ariko twibukanye yuko inkuka y'imisa yose ikiza abantu, ikiza isi ikayikirurutsa. Ariko nyene y'abakristo bumvisha nk'ico gisabisho cyo kubohoka, turamaze kubona ngene bagihurumbira cane, ariko kandi bagateza kwihurumbira n'ijambo ry'Imana aho riri hose, mu kuryisomera, guhimiriza abana kwitaba ubutumwa
w'imihari n'imigwi y'ubutumwa, ivyo vyose biratugarukana ku Mana, maze ivy'isi byinshi turabikeneye kugira ngo tubeho, ariko kandi tukamenya yuko twoza turagaruka ku mukama kugira ngo ntidusange twabicurisemo umutwe, ngo dusange twazimiye, twihebuye, bamwe ugasanga bihereje kwiyahura kuko batagifise ico bemera n'ico bizigiye. None abantu bagaruka ku mukama bakamwizigira, bagaheza bigaserukira mu migenzo myiza y'urukundo, ugufashanya no gutabarana, biheza bigatuma n'ubwo bukene n'ivyo bibazo baba barimwo bafatana mu nda uko bikwiye, maze umuntu aguma yizigiye. Tugire Kristo. Naganze mbe muriko muraraba pati ugwaruka rwo muri no paruwase musanzwe musukurira, mubona ari izahe ngeso mbi zoba ziruhanamiye gusumba izindi? Ingeso mbi zikunda guhanamira ugwaruka hari kukurondera akaryohera mubiri, birumvikana. Turumva aha n'aha ibijanye n'abaja mu bijanye no kwihereza ibiyayuramutwe, izo za booster n'ibindi. Ivyo navyo bigaheza bigakwega n'izindi ngeso mbi nyinshi, ubunebwe. Ariko vy'ukuri ugwaruka ruhamagariwe kwiga, kwegera umukama, abazokwigira ingeso nziza nyinshi zizoheza zikabatuma ahubwo baje imbere, batera imbere mu kwiyumvira imigambi ya kazoza kabo. Murakoze cyane. Iyo muriko murabafasha mu kububakira imitima, muhora mubona mutunganyije nk'inyigisho bazihurumbira, ubwo gwaruka razihurumbira ku rugero rushimishije? Mbe hoho iyo bazitavye mubona hari ico bihora bihindura mu mibereho yabo? Ni vy'ukuri ego ntibaza ari bose, ariko vy'ukuri turabona, turahimbarwa n'ingene ugwaruka witaba cane cane iyo tuvuze ibijanye no kumenyesha inkuru nziza, evangelisation. Baravyitaba vy'ukuri, na cane cane nk'aba bandi dusanga mu mugwi w'abanaguwe. Ariko tugahamagarira nyene ko ugwaruka bwokongereza umwete, n'abavyeyi bagahimiriza kugira ngo tubahamagariye inyigisho z'umutima baheze bazitabe. Rero urwo gwaruka turashima ko usanga bari mu migwi itandukanye y'imihari, aho bahasanga inyigisho zitari nke mu migwi y'abaririmbira-Mana, ico bita amakorale. Aho hose basangamo, tukahimbarwa mbere nuko abakiri bato cane bari muri wa mugwi Pueri Cantores w'abana bakiri batoyi cane, tukizigira yuko aho hose bahasanga ibibafasha mu mutima kugira ngo bakurire mu Mana. Mbe nyene pati ko tubona muri no paruwase ya Mushasha hari imiryango myinshi y'abihebeye Imana, mubona abana bo muri no paruwase bari mu bahurumbira kwinjira muri iyo miryango canke n'abaza bavuye ahandi? Nabo ngaha barayinjiramwo, ariko nyene ntitwovuga yuko bo bari bo benshi, ngira ngo kubera ko baba baramaze kubamenyera. Ariko ico sinokivuga ko birebire cane. Ariko nyene iyo miryango turabona yuko iyo hageze kw'indagano dusanga bafise abashasha basavye, kandi twumva yuko baguma badodora ku miryango yabo kugira ngo binjire. Kuvuga rero yuko hinjira cane abo ku mushasha cane cane vyongora kuvuga, ariko turabizi yuko mu gisagara usanga ari buke buke. Ariko vy'ukuri bariho, ndabona ababikira n'abasasedoti baza barativwa ku mwaka. Ndabona abanyamashasha binjiye mu bene Tereziya, abanyamashasha binjiye mu ncoreke za Bikira Mariya, mu bene Benadeta. Ego bariho binjira vy'ukuri. Ego, imbere yuko dusozera kino kiganiro cacu pati,
sinzi ko atakajambo mwotekerera badukurikiranye kuva mu ntango kugeza aho dusoreje kino kiganiro. Yego ahimbawe cyane nuko mwatumbereye hano ku Mushasha kugira ngo nyene tuganire hanyuma kaze abampamagariye rero abatwumva bose gusubira nyene kuzirikana rya jambo Kristo atubwira ritwibutsa mbere na ya katikisimu yabaza ico umuntu yaremewe bakishura bati Imana yaturemye ngo tuyimenye tuyikunde tuyikorere ku isi hanyuma tuzogende mu ijuru. Ijambo ry'Imana no munsi riratwibutsa yuko nyene tutegerezwa kugaruka ku mukama mu kwemera nka kumwe kwa Iburahimu, maze rero tugira byose ntitwibagire ico ko gikuru twaremewe ari gukora ibyiza ngaha ku isi hanyuma tukazotorana ubuzima budahera, rero gucurika umutima mu by'isi ariko twame twerekeje ku by'ijuru. Murakoze tugire Kristo. Naganze Kristo. Murakoze cyane Pati ku kanya mwafashe mukatuyagira byinshi ku buzima bwa Paroisse Cathedrale musanzwe musukurira, eka mbere mukanaduha n'inyigisho nkoramutima kwa rino hindagurika ry'ibihe, aho usanga iterambere riza riratuzanira n'ibindi bitari byiza bishobora kudukura ku Mana. Turabakengurukiye cyane ku kanya mwaduhaye Pati. Njewe ndabakengurukiye. Murakoze cyane. Reka dushimire namwe bwe mwadukurikiranye kuri nombonesha kure yacu, tubasabe kubandanya musabikanya bino biganiro byacu, inkuru nziza ya Yezu Kristo itsimbatare hose, tubandanye dufatana akaboko mu rugendo rugana mu ijuru. Edmo Kwizera ku bwa Axia Vibes TV nije nariko ndaremesha kino kiganiro. Bye bye.